gira igihugu gira imana gira huba wubahwe karibu mu kiganiro canyu Pat ndakwibarize jewe mwumva akajwi ndi usanzwe afasha kuri iyi televiziyo umutumire wacu ni Patiri Nyasi nkuru nziza asanzwe ari umukotsa kivi hano kuri Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima hamwe woba utarakora sabone munyarutse ihangiro nuko ukwezi kwindwi twohera turi abanywanyi bashika 1000 canke abarenga vyotunezera cane none reka ndamutsuye umutumire wacu Pati amahoro neza weekend yagenze neza amahoro cyane amahoro gose weekend yagenze neza cyane weekend kuri twebwe turi mu murimo w'Imana ubari umwanya mwiza gose twahitamwe kuwa gatanu dusubiramwo turirimbo tw'Imana dukoresha mu kuninahaza Imana kuwa gatandatu kuko muri Ecclesia dutangura guhimbaza umunsi wa Mungu kuwa gatandatu ego twarashe kubana n'abakristo mu mubano wa Shopping komine ya Shopping ndabaramukije cane byari biryoshe gose kuri uyu munsi wa gatandatu gwaruka rwacu bakiri bato baragiye kwidagadura kuko hari haje umuririmbyi avuye i Burundi yitwa Dramati Pati ivyo byarancitse byaragucitse kuko ngira ntukiri muri ubwo rwego uvuze muri ubwo rwego no kuvuga ko nashaje oya nukuri ibyo nyambara ibyo nari navuze ndabiciriye ndabyirukanye muri Kristo nta usaza kandi twese tuguma dukeneye kwidagadura gusa nuko hariho imidiho imwe usanga hari abayikerebukamo cyane ugwaruka nibaza ko ariko gwari rugwiriyemo mugabo n'abakuze baraja kuraba kabarakanya kuruhuka gatoyi ku munsi w'Imana tubandanya rero turaninahaza uyo munsi wo gutatu bweranda Imana imwe aho twasubiye kuzirikana ko abemera turi inshuti imbere inshuti z'akadasohoka inshuti z'umutima ego aho ni vyiza Pati hariho utubazo abanywanyi babajije mu kiganiro giheruka mwabaganiriye ku vyerekeye mutima mweranda rero bagumye bafise inyota yo kumenya ingene bomenya ko bariko boshwa na mutima mweranda canke ari yindi mitima ego cane ico ni kibazo kitoroshe kibazo mu gifaransa twita discernement des esprits umuntu agiye gusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Yohani yanditse mu gabane ca 4 niho agabisha abakristo mu gihe ciwe ariko ijambo ry'Imana ryamaribwira abakristo mu bihe byose ati ntimupfe kwemera umutima wari wo wose murabanze muze murasuzuma ko imitima iva ku Mana kuko muri iki gihe hari abahanuzi benshi b'ivyaduka badutse uti hari imitima myinshi mibi iyerera ego ati rero ikizobamenyesha umutima uva ku Mana n'uyo mutima ugufasha kwemeza ko Yezu Kristo yigize umuntu bikuvuga umutima ugufasha kwemeza ko Imana yigize umuntu nayo umutima utava ku Mana kenshi ugira igihushane n'umuntu yigira Imana ni Eva na Adamu bashaka kumera nk'Imana igihe cyose hajya rero ubona abantu tugira ubwishime abantu twiyemera abantu nyene twishira hejuru tukagara nako kantu ko gushaka kumva ko turi hejuru turi Imana turutumana uyo mutima rero mwene uyo ntuba uva ku Mana umutima uva ku Mana n'uyu gufasha kwemera ko Imana Yezu Kristo yigize umuntu ni Imana yadukunze n'ubu niyo iza kuturondera ikatuduza si jewe burya ntangura kurondera Imana Imana irantanga ikamfasha no kuyirondera kuko
tweho ntaco twokwishoboza. Ngico rero ico Yohani atubwira. Kumbure twigumije muri ayo majambo y'Imana vyogora gutegera, ariko ndabivuze mu majambo yoroshe, umutima, ikigaranga mutima mweranda ni neza, niyo neza, kandi neza usanga irengeye ubushobozi bwa muntu, kuko burya ineza igera ku bushobozi bwacu, ku nguvu zacu, usanga ari ineza y'igicuga, kandi ukumva yuko udakunze. No bigereranya n'iyo uciye nko kuri station, kuri gare, ukabona umuntu ushaka gufasha, ugaca uraba mu mufuko hariyo inoti nyinshi, ukaja kurondera ka kangorongoro. Hari igihe ugenda uvuye umuhejeje kumuha, ukavuga uti mbega mukama ngaha ngiziki, kumva ko usigaye urigaya, ukumva usigaye urigaya. Urabyumva rero, ikiranga n'umuntu aravyumva, ineza itagabanije. Ivyo rero umuntu ntashobora kuvyishoboza, kuko twese hari agatima ku kwikunda, ku kwikegerako, ku bwishime. Rero umuntu aravyumva, kandi yavyumvise rero niyo twama dusaba Mana mutima mweranda, ingo umfashe, kuko tutari kumwe nta kiroranye no kwishoboza. Hanyuma hari ibintu bijanye no kurekuriranira. Urabona ingene twese tuzi ingene ikigongwe kigoye gutanga. Niyo ugitanze ukibagira ko ico kigongwe atari ici wawe, usubiye kubona uyo muntu warekuriye, ukumva urasubiye ku mwana. Rero naho rero umuntu aca yumva ati uyo mutima ugutuma kwa nk'uwo wababariye, urumva ko utazananye ku Mana, ya Mana Yezu Kristu na se wiwe. Urumva ni ibintu vy'ukwihora, n'utundi tuntu tw'ubuja dushobora kubamwo mu buzima bwa misi yose. Akantu nagira mpereze ko gashobora kukwereka ko vy'ukuri uri muri mutima w'Imana. Urashobora kuba ubabaye, hari ikintu kikubabaje, ariko muri uko kubabara ubabaye, ukaguma urondera ico gufasha kugira neza. Ariko muri wewe ubabaye rwose, ahubwo wumva wota ishavu ku bantu bose, abantu bose ukabahonyana. Ariko kumva muri wewe hari ikintu kigusaba ugerageza kugira ngo ingingo wofata ntigutume hari umuntu n'umwe wogirira nabi. Aho rero urumva ko ivyo atari ibintu dushobozwa n'imitima yaha kw'isi ivuga ati iryinyo kurindi, ukwase n'umwanke, n'ibindi. Rero ni ukuza umuntu arasuzuma ubwa mbere abamwegera, ariko cane cane tukisuzuma kugira ngo tuze turambaza mutima mweranda. Ego, urakoze cyane. Ngira ngo bararonse inyishu ko bashobora kumenya yuko bayobowe na mutima w'Imana, nawe yosha ineza gusa. Rwose cyane. Ego, hariho n'uwundi yabajije ati mbega mutima arashobora guhindura kamere mbi y'umuntu ikaba kamere nziza? Ego, birashoboka, ariko gusa naho nyene novuga nti bishoboka iyo umuntu yemera. Iyo wemera Imana mushobora vyose. Imana mushobora vyose. Ariko iyo umuntu yiyemera, aguma ari mu kwiraba, asa neza, jewe ibintu ndavyumva gutya, jewe ibintu ndabigira gutya, nukwiraba nyene gushikaho wibera ikigirwamana. Ivyo rero aho niho kenshi abantu bitugora guhinduka muri kamere. Mugabe iyo wemera, bisigura yuko wemera ko hari uwakugize, hari uwakuremye, kandi abandanya akurema buri munsi. Iyo upfukama imbere yiwe, araza arakwereka impengamiro zawe mbi zose,
ku buryo nico gituma muri Eklezia Katolika hari uburyo bwinshi nk'isakramento ry'ikigongwe aho umuntu by'ukuri yirekurira mu minwe y'Imana akavuga ati iyi kamere numva muri jewe ndumva kwitazana ni wawe dawe ndaje usubire umpagurutse mukagwana nayo n'imyaka n'imyaka. Birashoboka rero iyo umuntu yemera ububasha bwa Mana mushobora vyose, ariko umuntu agumye muri ya migenzo ya mico nko mu Kirundi wacu urazi ko bavuga ati inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso, akatoke kamenyereye gukomba kama gahese. Emwe urumva iyo tugumye muri uyo muco uwo wabonye akora iki naho yoza ego Sawuli azokwama ari Sawuli, Petero yihakanye Yezu azokwama ari Petero yihakanye Yezu. Kandi ivyo rero birakunda no kudutera no muri twebwe twemera, none twakire Mana mutima mweranda atwirira ko kabanga ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Ego Pati, naho utubazo twari twinshi cyane, reka tutubikire ikindi gihe ngira ngo. Murakoze. Ego twashaka kugusaba ngo udufashe kuguma mu mudiho wa mutima mu kuduha amajambo abiri cyane novuga ngo utuntu tubiri sinzi. Ego cyane. Ariko mwisunze umunsi mukuru w'ubutatu bweranda twabayemwo ejo ku munsi w'Imana. Ego iyo tugeze aho ndahimbagwa rwose kuko na 10 na 20 twoshobora ku toreza turara hano, ariko no munsi kumpaye tubireka ngumye kuri tubiri. Akambere ni Imana itwemerera. Imana itwemerera iti ndi kumwe namwe, gende mwigishe mugire neza mubatize abantu mu izina ryanje jewe nuzuye neza. Hanyuma jewe ntimutinye ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Nashaka iryo jambo nukuri turyakire, umwe wese aryakire. Je nama niyumvira nk'ubu urabona ko tugeze ku banywanyi barenga 600 na umwe wese uraba ubuzima arimwo muri uno mwanya. Ni kenshi naho uri muri gwinshi mu bantu benshi ushobora kumva kuri wenyene. Burya shetani canke ikibi kubatemera kugira ngo kitugirire nabi kibanza kugukura mu bandi, kibanza kugushira ha wenyene, ugaheza ukumva ko ari wewe wagowe gusa, ugaheza ukumva ko ari wewe ugwaye gusa, ugaheza ukumva ko ari wavumwe wewe wenyene. Rero iyo wibutse ko Yezu atabesha azira ikinyoma, kuko yaje gutsinda shetani, arayitsinda ku musaraba. Shetani niyo yamye ari umubesha, akubwira ati wewe ndi kumwe nawe ubutakikuvirira gushika ku muhero w'isi. Rero umuntu wese aho yoba ari yumve iryo jambo rimushike, rimureme gushasha, rikuremesha aho uri hose. Irindi akandi no batekerera nakajanye n'ubunywanyi. Twe duhimbaza Imana Data Mwana na Mutima Mweranda, Imana bunywanyi bwa batatu bagize umwe. Reka nigana umwepiskopi mu Bufaransa yavuze ati ndakweretse gutya ubona iki? Mbona ikiganza kiriko intoki zitanu. Ikiganza kiriko intoki zitanu. Izi ntoki zitanu ziri mu bumwe bw'ikiganza kimwe. Urutoke rumwe ari urukumu, sinzi we kukunda gusya, ruguye mu rusyo rukababara ukisya, ikiganza cose kirahagarara kikagwara. Rero nagira ntumirire abantu ubuherukana n'abatumiriye yuko ari umuryango, ari ikibazo barafata akanya bagasenga uyo mutima umwe kugira ngo abagire umwe. Uyu n'ubu rero nisubiye kubasangiza iryo jambo twemera Imana Data Mwana na Mutima Mweranda bari mu bunywanyi bubatuma babumwe. Rero abari mu miryango, abari mu maparuwase, abasangiye igihugu, eka no ku rugero rw'isi, twibuke ko Imana yashatse ko tuba umwe.
ariko ivyo rero ni vyiza ko bihera ku migwi mito mito tukagenda turagura, tugiye kubigira kure tutabigira aho duherereye, Imana itwita abiyorobetse. Ego rero wumve kuri urutoki abo musangiye kuririmba, abo musangiye mission y'umuryango wacu abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo musangiye paruwase, musangiye igihugu, wumve yuko ari izindi ntoki. Aho uzogendera hose hagize urutoki bashaka gufata ukutariko, uhagarare utigeza ngaho, atujya dusangiye ugupfa no gukira, kuko twemera Imana imwe yaturemye ikaducungura, itubwiriza gukundana muri mutima wayo. Amen, amen. Murakoze cyane Pate. Ego. Mbega hari utuntu twabaye mu buzima bwa Ekereziya canke ndetse no ku isi yose ugenda udusangije Pate? Ego, urazi uyu mwanya uraturega tugendanye twoganiriye bugatinda bugaca, reka mfate utuntu tubiri, kamwe muri Ekereziya nari mfise twinshi, kuno munsi ni kuwa mbere ya saa sita nari naronse akaryo kuruhuka muri bwa buryo nababwira, aho ndaba utuntu n'utundi hirya no hino. Rero ku bijanye na Ekereziya narahimbawe cane, nahimbawe gose no kubona papa yaratanguje umunsi twokwita mpuzamakungu w'abana bakiri bato munsi y'imyaka 12, abana b'abamarayika bashika hafi 50,000 kuri stade niniya ikinirwa k'umupira y'i Roma, stade Olimpico. Nukuri wari umwanya mwiza cyane. Aba bana bose bava mu gihugu cy'Ubutaliyano. Oya, abana bava mu bihugu ndaza kuraba neza ingene ivyo bihugu bingana, vyoba birenga 100. Harimo n'umwana yaserukiye Burundi, yari imbere yambaye n'impuzu za kera birahimbaye cyane. Ico kintu rero campimbaye ko kijanye n'icivugo canje kimfasha kubaho ku munsi ku munsi, ati ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi, kuko wahishije ivyo bintu abahinga n'abanyabwenge ukabishuka ibitazi. Ni vyiza gose kuko shetani yarateye muri iyi myaka iheze, murasoma ibintu hirya no hino murabibona, yarakomerekeje kuko bamwe muri twebwe abungere bigenjeje nabi, bagaheza ugasanga barakoze ishano, barakoze ibidakorwa. Rero ivyo byaratabagaje Ekereziya, biratuma abantu badasubira kwizera, abasaseredoti badasubira kwizera Ekereziya ngo bayiragize abana. Ariko iyo ni shetani yateye, ni shetani yateye, itera ukwinubana, ni shetani yateye mbi cyane. Rero uyo munsi mukuru ni inzira y'Imana ishaka yuko dusubira gutegera ingene umwana ari umumarayika, umwana ari ijuru. Rero abumva ururimi rw'igifaransa nzobigarukako mu kiganiro cihariye ku bijanye n'ivyo tuza turabamwo muri Ekereziya hirya no hino. Ako no kwita mw'isi ngayuma ari isi y'Imana, nakabereye iwacu, kahuje abantu bari mu gisata c'imyidagaduro, abamenyesha amakuru, abaririmbyi, bamwe twakuranye, abandi barutse inyuma yanje, baraheze barakina n'umugwi w'Igitega wa Urukundo, umengo niko nabisomye, naciye ku mateleviziyo amwe y'i Burundi. Ndaheza n'ukuri ndabona ko ari ikintu ciza, novuga ntibarahimbaje ubutatu bweranda mu bundi buryo, kubonye umuririmbyi yamuka Igitega, undi yamuka Imakamba, abandi bamuka hagiye Bujumbura muri za Kanyosha, za Ngagara, za Kamenge, bahuriye Igitega, ngo stade yaho yitwa stade y'Ingoma, sinzi ikintu nasomye gutyo. Nabibonye ingene Imana ica mu nzira zose kugira ngo yegeranye abantu bumve ko ari bamwe, ati twese turi bamwe, twose rimwe, dusangira kabisi n'agahiye. Ego, barakoze cyane Pate, numva byari bihimbaye cyane gose. Ego, murakoze cyane. Yego, mugume mukurikirana Axiya Vibes TV kugira ngo ntihagire ikibacika.
mwibuke kugira partage share kandi ntimwibagire no kugira ico mushikirije commentaire muri rwa rukundo rw'abana b'Imana muzoba mukoze cyane. Ego mwibuke mwese yuko ihangiro ari uko ukwezi kw'indwi kohera ari uko dukwiye abanywanyi 1000 canke mbere turenga gose ego n'ibihumbi 2003 birashoboka byose birashoboka nivyo cane gose ego kugira ngo bishoboke twese twogira morale ijwi rya Axia Vibes TV rero kagira morale ni keza gose ndakunda iyo kavuze ego mbere bagire morale kuko na ca kiganiro c'amahiganwa kigiye kuza runo munsi kirashobora kubashikira bagume bacungereye kirashika ego kiri mu byo bari bishuje mu biganiro bishuje ego hamwe na kimwe kijanye n'amatora ya hano iburaya kuko abantu turahamagariwe kubaka aho tubaye vuba naco nyene kirabashikira ego nibabandanye bakurikirana ibiganiro vya Axia Vibes TV ego ibiganiro bishikire benshi kandi bishike kure ego gira iteka gira aho muba mwubahwe naho ubutaha bye bye bye